Ese warigeze wibaza igituma hari abantu bakora cane ariko bagakomeza kuba abakene? Baravyuka kare bagakora amasaha menshi, bagakora cane buri musi, ariko ubuzima bwabo ntibwigere hagira igihinduka. Uko imisi igenda, uko kwezi guhera, baguma bari hamwe nyene, nta terambere riboneka bigera bagerako. Ico benshi batabona nuko ikibazo atari uko badakora, ahubwo ikibazo nuko batekereza nabi ku kazi hamwe n'amafaranga. Uyu musi rero tugiye kurabira hamwe amakosa 5 atuma uguma uri mu mukene nubwo bukora cane. Nimba aribwo bwa mbere bushitse ngaha kuri Ukuri ku mafaranga, nuko ukora sabone ngaha kuri Ukuri ku mafaranga. Hamaje ndagushikiriza bino biganiro ni Ntama Pascal. Reka rero neza na neza twinjire mu kiganiro vyimbitse. Ikintu ca mbere kiri gutuma uhora ukenye kandi ukora cane ni mu gihe wa muntu ukora cane ariko atacerekezo. Hari abantu uzosanga bakora cane bakibwira ko gukora cane arivyo bizobagira bakire, ariko ikibazo nuko ushobora gukora cane ivyo bintu wakoze cane witanze n'imbaraga zawe zose ugasanga wabikoze nabi. Hari umusore narinzi, uwo musore nuko yakora amasaha menshi buri musi, nuko yakora cane yibaza yuko gukora cane arivyo bizomugira umukire, ariko nuko imisi yagenda yarakora cane ariko nta kintu gifadika yigera aronka mu buzima. Rero mu gihe buri wa muntu ukora cane ariko abutafise icerekezo, nuko gukora cane bizohinduka nko kwiruka uri mu kibanza kimwe. Inama no kumenya ico ushaka kugerako hanyuma ukagikora ubigamije. Reka rero tugende naco kintu ca kabiri kiri gutuma uhora ukenye kandi ubona ukora cane. Ikintu ca kabiri gituma abantu bahora bakenye kandi bakora cane ni kutagira ubuyobozi bw'amafaranga. Hari abantu bakora amafaranga menshi ariko ntibamenye kuyacunga, bakoresha uko bashaka, ugasanga nta saving bigera bakora, nta gahunda bafise ku mafaranga yabo, cyangwa ugasanga abo bantu ntibigera bategura kazoza kabo ku bintu vyerekeranye n'amafaranga. Hari umusore narinzi yitwa Eric, yarafise akazi keza kandi uwo musore yahembwa buri kwezi kandi yahembwa amafaranga ameze neza, ariko ubuzima bwiwe ni wa muntu arose amafaranga acafata amafaranga ugasanga agiye kwasohokana mu birori agakoresha ibintu bidafise akamaro, ariko nuko hashize igihe gito gusa yaza gusanga atakintu asigaranye muri amafaranga yaronka. Impano no guha nuko namba udafise discipline ku mafaranga yawe nuko uzokora cane, ariko nuko uzoba uriko wubaka ubukene buhoraho. Inama no kugira rero nuko wotangira gufata amafaranga make ufise ukaraba ukuntu woshobora kuba wo yasevinga, hama mara gusevinga ya mafaranga yawe ukaraba ikintu woshobora kuba wo yashoramo. Burya ikintu no kugira nuko kuzosevinga amahera ntabwo bizokugira umukire, ahubwo kwa gusevinga kwawe ya mahera hama wamara kubona ya mahera yagwiriye ugahita ufata nk'ica kabiri ukaraba ikintu washoramo kugira amafaranga azokuvyara ya mafaranga, niho uzosanga bikugiriye akamaro. Burya abakire bo ni ba bantu bazi yuko amafaranga bayabiba bakayashira ahantu hama bakaza kuyatora yamaze kwigwiza. Rero ico no kubwira nuko niwamara gusevinga amafaranga yawe nuko uzoca wiga ukuntu amafaranga yoshobora kuba yokorera andi mafaranga, hama mu nyuma uzoza kwisanga bamaze kuba umukire kandi ndazi yuko uzonshimira. Reka rero tubandanye n'ikintu ca gatatu gituma abantu bahora bakora cane ariko bagakomeza kuba abakene. Ikintu ca gatatu ni ugukora akazi kamwe gusa. Hari abantu bibaza yuko akazi kamwe kazobaho umutekano w'ubuzima, ariko ukuri nuko iyo ufise akazi kamwe kakarangira no ku buzima bwawe ubugiye kubushira mu kaga. Hari umugabo yakora imyaka myinshi, iyo myaka myinshi yikora mu kazi kamwe, nuko wewe yibaza yuko afise umutekano, ariko nuko igihe cashitse ishirahamwe yakoramwo riza kugabanya abakozi aza kwisanga yamaze gutakaza akazi muri abo bakozi. Uwo mugabo nuko yagiye gusanga kuba afise akazi kamwe ubuzima bwiwe yabusize mu kaga. Iyo wishimikije akazi kamwe gusa nuko uba uri ku nkombe y'akaga. Inama no kugira nuko wogira n'ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga. Namba ufise akazi ukora, raba kandi kantu woshobora kuba wokora ku ruhande
namba uvuye ku kazi ugafata nk'isaha canke amasaha abiri ukaraba ikindi kintu woba uriko urakora ko coshobora kuba cokuzanira amafaranga. Burya nuko niba ufise ikindi kintu ukora ku ruhande ako kazi niba gakora ukabona kagiye kwanka nuko uzoca uza kubandaniza kuri ca kintu. Kandi ikindi kintu nokubwira nuko kuba ukora akazi k'abandi bantu atavyo bizokugira umukire, ahubwo kizokugira umukire ni kwa kuntu uzoza ugenda ukora ka kazi, hama mara gukora ka kazi ukagenda ufata twa dufaranga waronka wa savinga ukagenda uraba ukuntu ugenda uradushora mu tundi tu business, ukagenda urubaka utu tu business tukagenda turakura. Utu tu business niba twubaka tugakura nitwo tuzoshobora kuba tuzokugira umuhego. Reka rero tugere naco kintu ca kane kiri gutuma abantu badatera imbere kandi abantu bona bakora cane. Ikintu ca kane ni kutiga no kwihugura. Bikintu womenya nuko isi hinduka buri munsi, ariko abantu benshi nuko uzosanga barahagaritse kwiga. Bamwe bibaza ko barangije kwiga ishuri bihagije, ariko nuko baba bihenze cane. Hari umukobwa yize neza cane, ariko nuko yahagaritse kwiga ibindi bintu bishasha. Hashize igihe abandi bamurusha amahirwe kubera ubumenyi bushasha bari bafise. Iyo utiga ubusiga inyuma y'ubuzima buriko burihuta. Inama no kugira rero nuko ukwiga buri munsi kandi ukiga bya bintu bishasha nivyo bizoshobora kuba bizokuboostinga, ugasanga ivyo bintu bishasha wize nivyo bikuzaniye amahirwe. Burya ikintu no kugira nuko niwaza uriga ibintu bishasha ukabimenya nuko ivyo bintu uzoba ufise amahirwe yo kubibyaza umusaruro. Burya ikintu no kugira nuko babantu biga imbere nibo uzosanga ari abambere nyene. Reka tubandanye n'ikintu ca gatanu gituma abantu benshi bakora cane ariko bagahora ari abakene. Iki kintu ca gatanu ni ikintu ushobora kumva kigahita gihindura ubuzima bwawe. Ikintu rero ca gatanu gituma abantu bahora bakenye ni kubaho badafise icerekezo ca buri munsi. Hari abantu uzosanga bakora buri munsi ariko bakakora batazi ico bashaka gushikako. Abo bantu uzosanga bafise inguvu ariko ata ntego bafise. Hari umuntu uzosanga akora imyaka myinshi ariko ugasanga ubuzima bwiwe ntibwigeze buhinduka, kandi uwo muntu ukabona yarakora cane kandi akaba yaritanga cane n'imbaraga ziwe zose. Rero mu gihe uzoba ukora cane ariko udafise icerekezo nuko ubayeho ariko umeze nk'umuntu atariko aragenda imbere. Inama no kugira nuko wogira intego, ukagira intego nto buri munsi, kandi iyo ntego ugakora iyo ntego ushaka gushika ku buzima bwawe wifuza kugerako. Iki kiganiro ndabona umenga tugihagarikira ngaha, ariko mbere ko duhagarika reka tubanze dusubiremwo ibi bintu bitanu bituma abantu bakora cane ariko bagahora bakenya. Ikintu ca mbere twasanze yuko ari ugukora cane ariko atacerekezo. Ku mwanya wa kabiri twasanze kutagira uburyo bwo gucunga amafaranga yawe. Ikintu naco ca gatatu twabonye yuko ari ugukorera akazi kamwe gusa. Ku mwanya wa kane twasanze kureka kwiga. Naho ku mwanya wa nyuma ari wa gatanu nuko twaciye twasanga kubaho udafise icerekezo. Ibi si ikibazo c'amahirwe, ahubwo ni ikibazo c'uko umuntu atekereza. Ikintu no kubwira nuko ubukene si impano yawe, ubukene nuko bushobora guhinduka mu gihe wize gukora ibi bintu nakubwiye. Rero nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe nuko utangura guhindura uko utekereza ku mafaranga. Kandi nimba iyi video woba wumva yagufashije nuko ukora like, ugakora sabone kugira ngo ntuzoze uracikwa n'ibindi biganiro. Utibagiwe ukandika n'ikintu muri commentaire, ikintu wobona woba utatahukiwe neza. Hamaje nako ndagushikiriza bino biganiro ni Ntama Pascal, tukaba tuzobonana mu yindi video y'ubutaha. Ciao ciao.